twari kwiririmba mu nkomezi zidasanzwe. Isi yose nkuko nabivuze aho bemera Kristo Yesu, mwibuke yuko ukwizera kuri muri no si gutandukanye, kandi no muri iki gihe byaba igihe Yesu yavukira hano muri no si hariho ukwizera gutandukanye, ariko cyane cyane uko tubwirwa na Bibiliya ukuza imbere kwari ukw'idini y'Abayuda. Iyo dini y'Abayuda rero niyo yariho n'ivyagezwe vyabo byinshi kandi vyaruhije abantu bikananiza abantu, mbere n'ababivugira nabo nyene birabagora gushitsa, ariko kandi abantu bari barushe. Murazi ibijanye no kwizera, hari igihe abantu bizera ugasanga ibyo bizeye harimwo ibiruhije binaniza abantu. Amategeko y'idini ashobora kurusha abantu akabakandamiza. Ibyo byose rero bikarusha abantu mu vyiyumviro, mu mibereho, eka mbere no mu buryo bwo kubaho busanzwe, ugasanga abantu bamaze kuruha. Murabizi nk'abantu ba kera barazi yuko bakuze iwabo baterekera ahandi babandwa. Ivyo byose mu byizerwa by'abantu, abantu barabijako mugabo kandi bikarusha abantu, kuko wasanga birimo amategeko hamwe n'abantu abagora gushitsa. Mbega utumwe kurondera inkoko yera, dere ubu ngira ngo ziriho kuko hariho amaraso y'inkoko, aya mapure de chair menshi hariho ayagira irangi rimwe. Ngira ngo ababandwa muri kino gihe barorohewe cyane kuko hari izera gusa. Ico gihe babategeka kuzana inkoko yera, intama y'umweru itagira ibara, ugasanga n'amategeko maremare cyane. Kristo rero kuza kwiwe yazanywe no kutubohora, yazanywe no kuturuhura, ngo adukure muri uko gukandamizwa gukomeye. Abantu rero igihe yavukira ngaha muri no si bari barushe n'amategeko y'idini y'Abayuda. Idini y'Abayuda yari ifise amategeko maremare aremereye nk'amabuye. Yesu Kristo rero nkuko wavugijwe n'Imana Yesaya yavuze yuko azoza ari umukama w'amahoro, yaje kugira ngo aturuhure, yaje kugira ngo adutabare, adukure muri ubwo buremere bukomeye bw'ibyagezwe. Hanyuma rero aravukira muri no si, twarabibonye, arakura atangura gukora igikorwa ku myaka kanaka nk'uko idini y'Abayuda yabivuga. Hanyuma rero inyuma y'ivyo arahava aritanga, arapfa urupfu rwo ku musaraba, urupfu rwapfa abantu b'ibivume. Hanyuma rero amaze guhambwa nk'uko yari yarabivuze wenyene, arazuka ku munsi ugira gatatu. Amaze kuzuka ku munsi ugira gatatu yiyereka abigishwa biwe iminsi 40. Bamwe basanga aho bakoraniye, abandi basanga mu nzira. Hari abo yahurira nabo mu nzira ija Emausi, iduga mu musozi hejuru, agendera inyuma yabo yumva ibintu bagenda baravuga. Arababaza ibyo bariko baravuga, bacora mugira ati ni wewe wenyene ubaye hano utazi ibyabaye i Yerusalemu? Ati no ni Yerusalemu havugwa make. Ati hari umugabo yitwa Yesu, uyo muntu yaje ari umuntu mwiza, akiza abagwaye imibembe, aharira n'ivyaha. Ariko muri no minsi abakuru b'Abayuda bagiye inama, baramufata, baramubamba, hanyuma baramwica, arahambwa. Hanyuma rero aca arababwira ati mwebwe none ivyo onaho muriko murabivuga yari yababwiye gute? Ntibavyibuka ivyo yababarira, kuko bari bazi ko ari umunyabugingo kandi ko ashobora kwica, ashobora gukiza n'abapfuye, yuko urupfu rutomushobora, ko ata muntu yomushobora. Mugabo bibagira iki vyanditswe vyavuga kuri we. Ugiye urasoma henshi ngo yagiye abagaye kutizera kwabo, ahandi naho aravuga bahavamo baramumenya ati yoba ariwe. Kandi ubwo rero agaca kamangana iminsi 40 avuga ivy'ubwami bw'Imana. Hanyuma rero
agiye gutandukana nabo. Twarabibonye ejo bundi igihe twari ngaha. Nimwibagire yuko ari umunsi ugira 10 hejuru ya yindi 40. Uno munsi rero umunsi ugira 50. Hanyuma rero iyo minsi 40 agenda agaragara avuga ivy'ubwami bw'Imana. Akanwa kiwe nta kindi kavuga, yashishikara kubabwira ivy'ubwami bw'Imana. Ingene ivy'ubwami bw'Imana yuko agiye kubategurira ivyicaro, arabagira ko babana amahoro, bashishikara gusenga. Haleluya. Hanyuma rero arabagira ati iciza nuko nokugwa muri mwege nkagenda ngasubira kwa data kugira ngo nze ndabarungikira umwiza. Arabagira amajambo ati nimuhagarike imitima, mwizere Imana nanje munyizere. Imwira kwa data hari amazu menshi, iyaba atariho mba ndabibabwiye. Ariko rero ko ngiye kubategurira hanyu, nzogaruka kubajana. Haleluya. Nuno munsi rero abizera Kristo, abantu bacakiye agakiza, abantu bariye kuri iyo mbuto y'ubugingo, naho hogira ibigorana, naho boca mu mageragezwa, naho boca mu ntambara, naho ibihe byohinduka ku isi, naho bitogenda uko twifuza, abareretse kuza ku mwami wacu Yesu Kristo, imitima yabo iguma igurugumba bavuga ngo urakaza mwami Yesu. Haleluya. Amina. Urakaza mwami Yesu, turakurorereye udukure muri iyi mibabaro. Iyi si irimo ibibazo byinshi cyane, hari intambara nyinshi muri nosi yacu, hirya no hino murumva intambara. Kandi Yesu yari yarabivuze muri bya bimenyetso biranga ukuza kwiwe. Yaravuze yuko hazoba amapfa ku isi, yuko hazoba intambara n'imbuha z'intambara. Maze iminsi ndiko ndakurikirana ku rubuga naho hari amajambo ashobora kudukangura, ariko kandi hari n'ayandi ashobora kuduca ivutu. Baratanga ibiharuro vyerekana yuko mu kiringo kanaka isi yose izoba yugarijwe n'inzara, yuko ubukene buzoba bwugarije isi yose. Mugabo jewe mvuga nti ivyo bishobora kuba ari ukuri, ariko naho koba ari ukuri, Imana yaratusezeraniye yuko mu gihe c'ivyago izoca icanzo. Haleluya. Mbega none n'ibiharuro mpuzamakungu ntivyerekana yuko abarundi twapfuye kera? Ntibavuga yuko turi mu bukene bw'agaheza mbuto? Kandi n'ivy'ukuri turavise ibitugoye, aho iwacu turagowe n'ibitoro, siko none? Mugabo kandi namye mbaza, iyi fenomene ireka kungana hose, amplere ya ireka kungana hose, mugabo hose n'ibimenyetso by'ibihe vyerekana ku bintu bigoye. Ejo bundi nayaza na muramwanje ari mu Bubirigi, arambarira ngo ntonde igitoro. Mu Bubirigi baratondera igitoro. Aha rero gandiko nabivuga mwe muweza ngo nijye ndiko ndashikutse. Yambwiye ati tureka gutonda imirongo nk'iyo yiwanyu, atari kubuni tukinywa ku muntu yavyifuza ngo ashikanwa cagenda. Ati mwese ni ku murongo, ati nawe umurongo udateba turi ku murongo. Mugabo gaba byose ni mirongo, umurongo usa n'uwundi bongo kwedi. Nta gishasha kirimwo. Aha munsi y'izuba ibihe bidushika ko cyo kimwe. Kumbure uburemerezi bw'ingorane burashobora gutandukana, ariko mumenye Yesu yarasezeranye ko azogaruka kutujana. Aravuga ati ntaraza rero nzobarungikira umwitsi, uyo mpwemu yera nibazobigisha, uwo mpwemu yera nibazobarongora, uwo mpwemu yera azobibutsa ivyo nababariye, yongere kandi ababwire n'ivyo ntababariye. Nagomba nakubwire jewe nawe turakeneye ubufasha bwa mpwemu yera. Twaricaye mu mashengero turagasara, abantu baruzura amashengero turimwo. Abantu rero batangura kugwanira ubukuru, batangura kugwanira ivyicaro, abantu bagasharikana. Ariko ico mpwemu yera yaduhamagariye sico. Mpwemu yera tubwira yuko egome Yesu Kristo agiye kuza vuba. Mpwemu yera arabishingira intahe yuko wapfuye agahambwa
wabambwe ku musaraba agiye kuza vuba azananye n'ingero wahembe abamukorera mukuri. Uwo ni mpwemu yera. Ariko ikibazo dufise twarabivuyemwo ngomba dusome gusa twibukanye turiko turibuka uwo mpwemu yera yasezeranye yaratanzwe. Paulo yageze muri Efeso asanga abantu bo ngaho arabagira ati mbega none mw'abantu bo muri Efeso mwarakiriye mpwemu yera mu ntango yo gukizwa? Bamwishura bati vy'ukuri ivy'uwo mpwemu nta n'ivyo twumvise. Ariko ngo arabagira ati mpwemu yera yaratanzwe. N'ubu birashoboka yuko muri aya mashengero yacu y'abapantekoti tuyitirira ko turi abantu b'impwemu, birashoboka yuko tuhari, ariko uwo mpwemu tutigeze kumenya n'inkuru ziwe. Bandi nabo biraducanga, bavuga yuko bamuzi kandi yuko bakorana nabo, ariko barabi ibikorwa byabo n'ibikorwa by'umwijima. Ugasanga nibo basambanyi ba mbere, ugasanga nibo basuma ba mbere, ugasanga nibo ba escrow ba mbere, ugasanga nibo babeshi ba mbere, ugasanga nibo bantu bangana ku rugezo ruteye n'ubwo. Nugize ikibazo na mugenzi wiwe barakwa gutsonsomerana bakamarana. Lakini tunajaa Roho Mtakatifu. Je, ni kweli tunajaa Roho Mtakatifu? Kama ikiwa tunajaa Roho Mtakatifu, kwa nini mafarakano kila mara? Kama tunajaa Roho Mtakatifu, kwa nini ushuhuda wetu ni mbaya? Watu wamekuwa wezi, wanapora mali za watu, uongo hapa na hapa. Hatujasema ndoa ambazo zina matatizo na watu wanadai kwamba wanajaa Roho Mtakatifu. Sasa kujaa Roho Mtakatifu ni kuharibu ndoa yako. Aya majambo sinari kuyavuga kuko ari umunsi wa mpwemu yera, twari kuvuga amina tukaca twitahira gusa. Lakini numva nsunikwa kukubwira ko mpwemu yera yatanzwe. Bigenda gute abuzuye mpwemu yera ko bajarukana? Uyu mpwemu yera ntitwamuhawe ngo ducanemwo. Uyu mpwemu yera ntitwamuhawe ngo dukandamiza abandi. Hariho n'abantu bageze mu gihe kitoroshe, arame numva abandi bana bariko barambarira bati twabonye umuntu yandikira message akandikira umuntu ngo mpwemu yera mbariye ngo ndakubaze ngo mbe kudaherutse kunyambika. Hanyuma rero abo bantu barabona iyo message batitiye none mpwemu yera akora gute? Bariko barambaza ati pasteur tugire eske le Saint-Esprit ni kwakora? Bigenda gute yuko umuntu ategeka umuntu ivyo amukorera ngo ni mpwemu yera bimubariye? Ngo mpwemu yera mbariye yuko udaherutse kungaburira akakwandikira message ni mpwema ambwiye. Ni kweli ni Roho Mtakatifu amesema hivi? Je, Roho Mtakatifu ni saidia papa? Mpwemu yera nuwo gusega sabwe? Mungu atuhurumie sana. Nabonye uri muvugishwa akazana ubuvugishwa kandi bwinshi, kandi hange sana kwa unabii. Ntimugwanye ubuvugishwa, ariko manza mu bupime uko Biblia ivuga. Akaza akavuga ati mimi nahitaji Pastor Claude, sijahitaji mwingine mtu, nahitaji Pastor Claude. Sasa nina ujumbe wake. Hebu ndugu, mimi huo ujumbe sasa huwezi kutumia mimi ujumbe huo kupitia simu. Niatuma audio nisikie ujumbe ambao unao kwangu, hanyuma mpave nshire mu ngero ivyo mpwemu yera yakuntumyeko. Ngo sindabivuga ntarakubona utaje, canke nibandangire muhiri wawe nzi muhira. Oya, muhira uwo mpwemaza kuvuga yuko ari kushitsi muhiri wanje, niambie ujumbe. Ega ntibigoye. Je nimba natumwe kuri Samandari nkamugire Imana ikambye ati genda umbarire umukozi wanje Samandari yuko ibi nibi ngomba kwabigira gucyuko. Ndamubajije uri muhira? Eka siho ndi. Uri ku kazi? Naho nyese ndi hafi, ndi mu rugendo. Nimba ari message yihutirwa wonyemerera ncanda musaba, wonyemerera ico ngomba kugira ndakikugirire nga kuri telefone. Irega amaye ruhusha ndabivuga bongo kweli. Nshamvuga ni rero mpwemu yera yambariye yuko uhereye n'umunsi ntuzosubire kwambara ikaruvati itukura, uzozurambara yirabura. Nimba rero mari byo mpwemu yera yambariye, none ibyo nayimari hari kibazo kihari. None se
ivyo yavyumvise kandi wenyene niwaza kumenya ingene aza kubishira mu ngiro. Imana idutabare cyane. Hanyuma rero akavuga ati wapi sija kubali. Ariko kandi abagomba amafaranga yuko hagenda bagire hari ingorane zikomeye cyane, kandi abo bantu bavugishwa ivy'Imana yabatumye sindabona umuntu mutoyi barondera. Umuntu mutoyi ntibashobora kumurondera na gatoyi. Mugabo umuntu babona avisinda nini kuko wanje hari n'igihe bihenda mbere wanashaka burya ivyerekana amahera sinda. Hari igihe wari ibiharagi ukavyimbinda bigawariye n'ibidashuhije indiga kakamo, ariko kandi amafaranga sinda wanashaka. Yego kabisa. Imana idutabare. Uyu mpemu yera rero ivyiwe biragoye ndabagire bene data. Muri iyi minsi rero turakwiye kuzosubira kandi ku rutonde rwo kwiga ibijanye na mpemu yera, kuko ivyo tubona ku rubuga aho turiko turakorera vy'ukuri si mpemu yera rikararongora abantu bariko barabesha mpemu yera bakavuga ivyo atabatumye. Jewe ndakugira ngo mpemu yera yagutumye kuri jewe yuko hari ikintu ankema ingumba ruti pastor nari mwijoro narose nariko ndasenga nabwiye ngo ndakubwire gutyo kandi ubimbariye sinzogukubita no gushobora none se chumbari ruti pastor Mungu amenambia hivi kandi sinzogutuka. Mimi ico nkora nandika muri agenda ahantu kaca ngenda nkagira examen de conscience. Muravyumva mbega ibi bintu uyu muntu yatumwe uko jewe nta bigaragaza yuko no bameze nk'ukuntu yagize ntuze. Voilà nivyo kandi kindi naco iyo tumwe reka kutegeka ayandi gushirako ibindi vyiwawe ngo mbere nabwiwe yuko wo mara n'indwi zibiri wisonzesheje wosanga ntabishobora naho. Izo ndi zibiri ntazihambya naho byoca bigenda gute none se? Wosanga ngwaye umushishito byoca bigenda gute? Wewe mugire gusa ico mpemu yagutumye mwambie ewe Imana yambariye uku kokoreshwa n'Imana ni byiza cyane. Hanyuma nawe atafanya uamuzi wake aseme mimi nakubali ambayo Mungu amesema byukuri ili jambo liramfata bongo kweli. Kandi murabizi benshi barimo ngaho muhora mutuzanira ico Imana yabagiye tukabyakira neza. Nta munsi numwe twigeze tubakankamira kuko mwatumwe hari ukubita umutumwa none se. Imana idutabare. Turabe rero ingene vyagenze gatoyi, ariko ikintu cigwa tukiye kuzobandanya tuongere twige mbega ivya mpemu yera bigenda gute. Kandi biraryoshe iyo mpemu akora neza mu ishengero rigira ubugingo. Haleluya. Kuko uyu mpemu ni jisho gishengero. Dusome rero ivyakoze n'intumwa kabiri. Dusome amajambo magufi hajya byinshi murabizi, ariko kandi Yesu yari yarasezeranye gutuma mpemu yera. Uyu munsi rero hadusoma wari umunsi nk'uyu. Kabiri duhere ku murongo wa mbere haravuga gutya: umunsi wa Pentekote ushitse bose bari bakoraniye ahantu hamwe, haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka ngo guhuhuta k'umuyaga w'inkomezi gikwira hose mu nzu bicayemwo. Hababonekera imbeya zigabanije nk'ibirimi vy'umuriro zibaja ko umwumwe. Bose buzuzwa mpemu yera batangura kuvuga izindi ndimi uko mpemu abahaye kuvuga. I Yerusalemu hari abayuda bamyeho abagabo bubaha Imana bari baravuye mu mahanga yose yo munsi y'ijuru. Ico gihinda cumvikanye hakorana abantu benshi barajoregwa, kuko umuntu wese yumvise bavuga ururimi rw'iwabo barumigwa bose baratangara bati mbega aba bose bavuga s'abanyagalilaya? Muca akarongo ku banyagalilaya. Kandi yumva bavuga ururimi rwiwe rw'amavukiro. Turabapariti, abamedi, aberamiti, ababa i Mesopotamia, i Yudaya, i Kapadokia, i Ponto no muri Aziya, i Furugiya ni Pamfiliya, muri Egiputa, mu ntara za Libiya zihereranye
Misirene Ikureni ego abo i Roma bagerereye ino abayuda hamwe n'abatoye idini yawo abakirete n'abarabu tukabumva bavuga indimi zacu bavuga iki ntimwasomye bavuga iki ibitangaza by'iki by'Imana bose barumirwa barazazanirwa barabazanya bati ibi nibiki ariko abandi barabanegura bati baborewe iki igisamu soma hajya hepfo rero wa mugabo Petero yamwihakana ubu yaronse ubushobozi nge mumviriza ingene agiye kubishura rero ariko Petero ahagararana na bamwe 11 avuga n'ijwi rirenga ati yemwe bayuda n'ababi Yerusalemu mwese ibi ni mubimenye kandi nimumvirize amajambo yanje aba ntibaborewe nk'uko mwiyumvira kuko ubu ari isaha 3 z'umunsi ariko ivyo nivyavuze n'uwavugishwa n'Imana Yoweli ati bizoba mu minsi y'iherezo niko Imana yavuze nzosuka mpwemu wanje kuba ari n'umubiri bangahe bose kandi abahungu n'abakobwa banyu bazokora iki ko mutabisubira amahungu n'abakobwa bazokora iki bazovugishwa nanje imisore yanyu izogira gute izobona ivyo yeretswe ariko abatama nabo banyu bazogira gute bazorota indoto mbere n'abashumba banje babahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzogira gute nzobasuka ko mpwemu wanje bagire gute bavugishwe nande Imana ihaga icubahiro cyane rero nk'uko byari byaravuzwe uyu munsi wa Pentecote byari bishitse murazi abagati mugende Yerusalemu murorere isezerano rya Pata ngoma ndakugira ngo Imana ibesha jewe nabo tworesha jewe nabo twabona ibintu bishitse ariko Imana iyo ibesha Yesu aravuga ati mugende Yerusalemu narabaniye cyundi tuko twavuga kubyerekeye ya sasiyo hari impamvu nyinshi zatumye Yesu agira yuko barorere Yerusalemu ishakare y'abazi yarazi n'ibintu zabo yarazi ibibagora yarazi ko abantu barwanya umukuru yarazi ko abantu muri bo bishira imbere yarazi yuko muri bo harimo abantu bavugira mu bwongoshwa kuko cyagihe yavugana na wa mugore hariya kwiriba wa mugore maraya baramuvuze Yesu bati bigenda gute umwigisha kwa yaga n'umuntu w'umunyabyaha nguyu nuno munsi mashengere yacu abantu baravugira mu bwongoshwa kandi n'uburenganzira kuko n'igihe cyabo kirabibemerera igihe cy'iherezo kirangwa n'abantu bavugira mu bwongoshwa abana nabo bakavugira no hejuru barashobora kuvuga n'ibyo batabonye hanyuma rero Yesu yarazi ko izo ntege bazifise ariko hejuru y'ico yarazi yuko aba bantu arabanyabwoba nta muntu yoshingira intahe Yesu ari umunyabwoba kuvugira Yesu muri kino gihe bisaba kubura umuntu udakangwa n'umuntu n'icunjagiwe canke n'ivyo yavuze Imana idutabare cyane haragira ati nimwamara kuronka ubwo bushobozi muzoca mugenda mu mbere ivyabona mu mahanga ati muheri Yerusalemu kuvuga ubutumwa iwanyu mu rugo abantu benshi ngaha ari abantu bobaza muhiri wawe yikora bakizwa kugati no twege nitwemera yuko papa ari umukizwa abana bati twemera ko mama ari umukizwa ibyo birabaho ati kubera iki papa ari n'amahane aratata kubera iki mama afise urwango aranga abantu ega abana barabibona rimwe na rimwe biba bitugora iyo tuvuga ngo abana bacu we wa mwana ntiwumva we wa mwana batirizwa turabategeka no kubatirizwa ku nguvu bongo kweli haba imyaka yawe nturabatirizwa ariko abana bicaye hariya bati none
ko mama iminsi yose yama ariko aridogera papa, ko mama yama yishura papa nabi, ko papa aza mu rugo ameze nk'intambwe. None ivyo bintu badukwegeramo nibiki ko nabo nyine batarahinduka? None se muriko muravyumva gahe? Izo ni ngorane zikomeye cyane. Rero kuvugira Yesu si ikintu coroshe. Bahere mu nzi wabo i Yerusalemu, i Yudaya, mu babanyi. Kuvuga ubutumwa mu babanyi si ikintu coroshe. No ngaha turavise imanza, uzubona abantu babana mu rugo ari bene data, bahura ku ruhimbi no muri korale bagira inuzeye, mugasanga bafitaniye imanza z'urwango. Umwe ati naka ajya n'umugesera, uwo nawe yaserereka ati waruzi naka nawe ko ari umugesera kantuzewe. Bikaducanga abantu babana. Narabajije abantu ejo bundi bari mu masengesho, mbega uwo fata nk'urupango akarushiramo imiryango 10, agashiramo imiryango 10 y'abapanekoti, aho hantu hoba mpemu yera? Sabwe ni munyishure me Yehova mpemu yera? Abantu bosenga bakuzuzwa, nta korale yo havuka none se, nta cyumba cy'amasengesho cyo havuka none, abantu bagasengera hamwe. Mwabonye mwese muriko muravugana. Attention, icyo ni kibazo kuri twese rero muravyumva. Nimba tudashobora kubana harimo agahazi. Et pourtant tuvuga ngo turuziye mpemu yera. Reka ndakwerekera aho bigoreye. Uzabona umwe ngo jewe uriya muntu ndamugenda ko gake gake, naramubonye ari karankindirako. Uriko uravyumaga mu masadiki, uramusigura neza uwo muntu avyumve. Mama pasteur, urumva rero nk'ubu tubana mu rugo, kubu tubana na mwarimu Deo, twategereza kuzura mpemu yera tugasangira ibyacu. Mugabo gatoyi ngo urabona bijya bintu byose ubona Deo afise iri kujya ni Freemason. Ntiwaruzi yuko ujya ari Freemason? N'umuntu akoze agahezagirwa akiterera imbere atacika Freemason. None kayeme tuzoba abandi. Abantu bose rero biyita ko buzuye mpemu yera, ni kubera iki bitugora kubana n'abandi. Nawe abigishwa rero mugabo kandi bari bafite ikibazo cyo kubana, kuko naraba bari ingene abavyeyi babo baza kubasabira ngo uranshira agahungu kanje mu bwami bwawe, kaje mu kuryo akandi kaje mu bubamfu. None ko hose bahatwaye bahereye mu nzimwe, abandi bazoja hehe none se? N'inyigisho zigumye. Aha rero bari bakoraniye hamwe. Bibiri tugira ngo bari bakoraniye mu nzu. Ntitubona neza iyo nzu iyo ariyo. Abandi muri commentaire bavuze yuko ati birashoboka yuko bari bakoraniye mu rusengero, kuko muri Bibiliya turabona ahantu henshi handitse ingoro y'Imana yitwa inzu y'Imana. Ati kumbure bari bakoraniye mu nzu. Abana bati kumbure bari bakoraniye mu nzu iri hafi y'urusengero, mu nyubako zihari nkuko twakoranira mu nzu y'urusago hari. Abantu ngo bashikije 120 bari bakoraniye hamwe, hanyuma bariko barasenga. Hari abaririnzi baririnda karimo ngo abigishwa mu kuronka mpemu yera, ngo erega bari bamye basenga. Haleluya. Bariko baratunganya ivyabo muri yanzu yo hejuru. Niho rero kuri uyu munsi witwa Pentecost, ariko vy'ukuri uyu munsi wari usanzwe uriho mu mibereho y'abayuda. Bavuye hiyo mwumvise muri Libya, abavuye Sirene hariya ubuze Kurene, ubuze Ethiopia. Muravyumva? Abantu bavuye hirya no hino bari bakoraniye hamwe. Imana ni nyabwenge kugira ngo iyo evenema ibeho, ico kintu kize. Imana yamanje kurindira abantu bazoza mashahidi wa kweli, abavyiboneye n'amaso yabo. Ico gihinda ngo kisa kiraza giturumbuka, kiraza aho bari bakoraniye, winzu barimo iragira gutiranyiganga. Hanyuma rero ngo bagize guca bumva uwo muyaga ukomeye uhuhuta hagati muri bo. Hanyuma ngo biravye, umuntu wese aravye mugenzi we akabona ariko urubeya rw'umuriro. Birafise insiguro. Haleluya.
baca batangura kuvugishwa mu ndimi. Abantu bari ngaho batangura kuvugishwa mu ndimi, ariko abandi bavugishijwe sabavuye hirya no hino. N'aba bantu bari bateguwe, aba bantu bari barindiriye ukuza kwa Mpwemu Yera. Ariko mu kuvugishwa kabo bakavugishwa bavuga mu ndimi z'aba abandi bose bakoraniye ngaho. Imana ni nyabwenge kugira ngo bose bavyumve. Haleluya. Nico gituma ubutumwa bugushikira uno munsi buvugwa mu ndimi zose ushobora kumva. Haleluya. Kugira ngo nawe uzobicabona cyo gushinga intare. Ico gihinda n'uwo muyaga vyerekana ugukomera kwa Mpwemu Yera. Erega Mpwemu Yera n'ububasha budasanzwe. Ndimwibagire igihe abantu bakoranira hamwe, Imana ibabwiye ngo basanzare bakubaka umunara w'Ibabeli. Imana mu kubatandukanya yabateje indimi zitandukanye, umwe ntiyumvikana na mugenzi wiwe, barasanzara barasabagira. Uyu munsi wa Pentekote rero nikinyurane, kandi ni wa munsi ishengero ryavukiye ko abantu bavuga indimi nyinshi. Ariko izo ndimi sizo kubasanzaza, izo ndimi nizo kubakwegera hamwe ngo bose bumve kumwe, ngo bose batahure kumwe, bamenye message yarungitswe y'ibitangaza yuko Imana ikora ibitangaza. Tuvuge tutamen. Urakwiye rero ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Nanje ndakwiye ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Nitwicaye mu rusengero gusa tutagira ubushobozi, tugwanira ivyicaro, tugwanira amazina, ariko tuzura ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Abakozi b'Imana, amina. Tuzura ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Iyo ngeze ngaha numva agahinda gakomeye cyane. Satani yaradutwaye izamu. Mashengero yacu tusigaye tugomba kuba abantu b'abakuru gusa. Ukwizera kw'igisirimu ntitugomba ibiturusha, ntitugomba ibitunaniza. Uwundi mwarimu yabonye umuntu agwaye ibisigo, bazanye umuntu agwaye ibisigo, arabitinya. Abitinye sinzi ko hari ngaha canka handi. Abitinye rero agatafata telefone, agatelefona mwarimu mugenzi we akunda kuvuvumangana n'ivyo bisigo. Ati mwarimu nyaruka birihutirwa. Ati nibiki wewe nyaruka. Akibaza ngo nikindi kintu bamuhamagariye. Aje ariruka ashitse ati urabona uyu muntu agwaye ibisigo, jewe sinoja guha. Yaciye yugara n'ibiro yakoreramo, acabye abagira abantu ati manze murindire gatoyi turabinyere tubigenza. Aza gutelefona mwarimu mugenzi we agishobora kurinda kugwana n'ibisigo. Undi ntakivyubahuka. Kubera iki? Ariyizi wenyene ubuhumane buri muri we. Ariyizi wenyene yuko hari n'undi bamugiye ati ega uyu muntu agwaye ibisigo, twege iwacu nidusengera abantu bagwaye ibisigo mujane mu Kamenge cyangwa mujane hanaka, niyo bagishobora kugwana n'ibisigo bakabinesha. Ati ngaha nibakeneye ko havuga urwamo, aha ni Bukuru. Mnanisikia vizuri? Hata Ibukuru nibakeneye urwanaga rw'abadayimoni. Nivyo bihe tugezemwo. Ariko genda kwiye ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Muri iki gikorwa cy'Imana ndakwiye ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Hari intambara nyinshi zingwanya, hari ibindondera kungusha, hari ibindondera kungura kwizamu yiwanje. Ndakwiye ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Ndakwiye inkomezi za Mpwemu Yera. Haleluya. Kugira ngo nshobore guhagarara ntatsinzwe n'ubugungwe bwa Satani. Mbega weho gute? Wumva ubukeneye nawe? Hanyuma rero uyu muriro nawo wase ku mitwe yabo usigura presence de l'Eternel. Mugiye murasoma muri Bibiliya hose ukuza kw'Imana yakunda kwigaragaza mu muriro. Haleluya. Bisigura ngo Imana iri kumwe n'abantu bayo. Mbega mu makorari aho turirimbira Imana iri kumwe natwe. Mbega mu gikorwa cy'Imana nk'abakozi b'Imana, mbega Imana iri muri twebwe. Mbega muri babasenzi aho dusengera tukamara iminsi twisonzesheje. Ndababara gose ingene abantu bariko barahomba. Ingene umuntu ashobora gufata programme yo kumara indwi yose mu masengesho,
hanyuma arangiza amasengesho y'indwi agaca igiturire. Ashitse ku kazi ikintu cya mbere agaca igiturire. Hanyuma rero agaca abwira bene data ati Imana yancishirijemo bagabo, ati nabaye ngiheza amasengesho yaciye impa ikintu nukuri utabesha. Mwari Imana tori ngaho yakunda kudutera inkuru, umuntu yakijijwe ari umukuru sindigwa ndamuvuga. Hanyuma rero baramubwira ati rero uko ukijijwe barakuvuga ko kwakira ibiturire ntusubire kandi kwakira igiturire. Nabaravyiyumvira ingene azoba hatafashe ega igiturire ni droge mbi cyane. Amahero urongo utiri uratama ariyumvira ingene ubuzima buzoca buhinduka, ati ntaco acarahindura umukenyururo. Abantu baje mu biro vyiwe bakaza kumusaba ijambo, atego meno bikora, ati mugabo urabizi ingene bitaza kugenda, ati je ntangorane, ati nuwega naje niteguye. Murabona abantu bakunda gutanga ibiturire nibo bisabira ko bavyakira. Akubwira terega ngaha jewe ndazi gusaba naje niteguye. Abakozi b'Imana ntaco mvuze kirekire. Hanyuma rero wa mugabo agaca bagira ati mugabo twege butwarakijijwe muri no minsi nitukigigiturire, pasteur yaratubujije kwakira igiturire. Agaca gorora amaboko gucyuko ati nimwishirire mu mufuko, bagaca bacomeka mu mufuko. Urumva yanse kwakira igiturire. None tuvugana ukuri, aho kweri nta giturire yakiriye. None babishize mu mufuko wande, uwo mufuko ni wande. None ngaya manyanga rero dufise muri no minsi. Amubona dukorana abantu ndibuzuzwe, amubona dusenga ntiwumve n'umuntu avuga ngo amina. Oya, ntibikunda, turemerewe n'ibintu byinshi cyane, kubera yuko ubuhumane bwose buba mu isi butubako. Imana idutabare, Imana idutabare, bapentekote Imana idutabare. None bigenda gute umuntu agira amafungo y'indwi? Ega kandi aje amafungo y'indwi yaje umuntu aba yamerewe nabi gose. Ego hari umuntu yari mu masengesho aca avuga ati jewe rero numva ntameze neza sinoja ku kazi. Hama arambaza ati nega pasi ko je numva meze nabi, none nogenda ku kazi kandi merewe nabi, none ku kazi birabigenda gute? Ati twege ugwaye urashaka kumenyesha yuko ugwaye. Ndama ega uragwaye none imisi 3 atana amazi unywa ntubugwaye, umubiri uba wagwaye. Erega ibikenewe byose by'umubiri biba biriko birahera byo muri iyo misi 3. Muriko muravyumva? Imana idutabare rero. Mpemu yera nimba Imana iba hagati muri twebwe, haleluya, babibone ko Imana iba muri ebu tangaza msimamo kama we ni murokore. Andi mu buzi bakora amahera, uravye raporo bashikiriza. Raporo ni ikintu kigoye cyane, maze naraye ndiyumvira ku cyitwa raporo, nsanga ni ikintu kigumye kandi gishobora kutubuza kuja mu ijuru. Uronse imiliyoni kanaka uteza kujera, ariko muri raporo yawe ukagenda urapfundikanya uvuga n'ibintu bitigeze kubaho, kandi ico kintu gitabaye gitwara amahera menshi. Hari undi muntu yambariye ati aturiko aragira raporo rero ubonye ibintu bikugoye atuca avuga ngo achat divers. Muriko muravyumva? Achat divers nuvuga ngo ni ibindi bintu vyaguzwe bindi. None ivyo bindi nibikigantuze bitavugwa nibikigantuze, kandi bigaca bitwara amamiliyoni menshi gusumba ibindi byose. Bega ndiko mvuga vyo bakozi, ndiko mvuga vyo, ndabona ko minumiye muhava musanga ndiko mvuga ibitari vyo. Imana idutabare. Ico gihinda kije abantu batangura kuvugishwa mu ndibi, uwavuga wese yavuga ibitangaza vy'Imana. None no munsi tuvuga iki hagati muri twebwe? Kandi aje ndiko ndaheza inyigisho yanje no munsi. Tuvuga iki? Hariya mu kazi tuvuga iki? Bantu benshi barononye ubutumwa. Imana idutabara. Abapentekote bari bazi yuko ari bo bakizwa b'inguvu, batagigiturire,
batabesha. Lakini leo sasa kila uzalimu ni kwetu. Imani dutabare. Abavyeyi, umwana agatwara inda y'igitwarira ati ivyo ntibikibaho wa mwana we, kwa muganga barabinyarutsa mwanya mutoyi, basi ukadebloka n'amahera umwana akagenda gukorora inda, wanaporomosha mimba. Uwo mwana urazi ikintu uteye muri we, urazi ikintu uteye muri uwo mwana. Imana dutabare. Tugeze mu minsi ya nyuma, mu minsi y'iherezo, ahandi turavuga impwemu, inyota y'ubusambanyi yamaze abantu. Urakaa kwenye kwaya, ariko uraba abagore b'abandi baje bipodoye, niwo podora gwabona bagasa nk'abandi none se. Abagore bose nta n'umugore atosa neza, ababuze uwumufata neza gusa. Bongo kweli. Naho yo bafise imyaka imeze gute, akira vizuri, kuvaa vizuri, akagira n'amajambo meza mu matwi, ukamuyagira neza utamujya umutima, utashanga mtu wa umri ya miaka 50 atakuwa kama mwana Kenza. Bongo kweli. Mwana Kenza. Mugabo ngoma ndakubwire yuko n'umukobwa utwaye afise imyaka 28 niba mufata nabi ashobora gusa na nyokuru wawe. Nyokuru wawe nawe nyine yafashwe nabi, atafashwe neza. Bongo kweli. Amajwi rero cyatangura kugabanuka. Imana dutabare. None iyi nyota y'ubusambanyi vahe, kandi mpwemu yera yaratanzwe. Uyu mpwemu yera yaratanzwe, twagomba kugira gute? Kuba mu yindi mood idasanzwe. Byari byaravuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo mu minsi ya nyuma nzosuka mpwemu wanje kubari n'umubiri wose. Urafise umubiri, nanje wenda ufise. Umviriza rero, imigwi ibiri, imisore n'inkumi, iyo igikorwa cyabo no kugira gute? Kugira gute? Mwe muri he? Kugira gute? Wumva bakurako n'umunwa. Wewe wovugishwa waraye ku telefone uraba pornography bukarinda buca. Nukuri naho wowe uri umuntu yinanata wowe bikura he? Waraye mu biharadabo biraho. Sabwe? Nubona bose ngo cwe. Ubu n'ubutumwa bugoye ntibwari kuvuga kuri Pentecost kabisa. Umva. Ati nzosuka mpwemu, imisore n'inkumi baba bakibasha, baba bakiri b'inkomezi, bavugishwe, haleluya, bashaka biterere hejuru, kuko naho yogwa amagufa ntavunika nk'umutama. None abasore bacu n'inkumi baravugishwa n'Imana. Sabwe, numvise akajwi kame ngo ego yoba ari wowe nyene we ucemera kuvugishwa. Sabwe, Imana dutabare. Anzosuka mpwemu kubari n'umubiri wose. Mungu hana upendele, nimba wambaye umubiri, haleluya, ukaba wiyejeje, mpwemu yarazokuzako. Abakibasha tuvugishwe. Wovugishwa gute? Mu rugo rwawe ari vuta ni kuvute. Vuta ni kuvute. Je umukobwa w'abaki uzombona, je umuhungu w'abaki uzombona. Vuta ni kuvute. Aha hari abagore atwenga yuko inoti yabonetse, mugabo inoti yabuze aca yijigwa, aca aririmbira indirimbo hari igihuba mu kigeragezo gikaze. Indirimbo gusaza amajari butuivo. Ariko yabona inoti, ndagushima wa mana. Sasa tuseme kweli, uyo ni Roho Mtakatifu. Nimba twuzura mpwemu yera tukaririmba tukagira amahoro mu rugo, aruko inoti yabonetse umunsi yabuze tuzosa tugandara rero.
namshukuru Yesu. Yesu ni mwema kubera inoti yabonetse. Sabwe umunsi inoti yabuze umugabo ntavuga, yihenza akavuga. Reka amasengesho yiwe, Mana uri mwijuru, urabona ko ari abantu bagomba kwigira ibimana kuri ino si. Ariko avuga umugabo we ko yigira ikimana, bakagomba kugendera ku bantu babakandamiza. Wiyerekane kuri Imana, werekane ubumana bwawe. Nagashavu kuko umugabo hakupata noti. Muravyumva? Imana idutabare gose, Imana idutabare. Uno munsi nabangamiye abagore, ariko hariho n'abagabo bagoye. Hari umugabo yabuze inoti umengo yagwanye n'isi yose, nawe acafyura umunwa ukagarukira ari kuri Gardino. Mbega papa nako none wijya bin uri kuvuga iki? Chembere uri kuravuga ntavyo numva. Uwo munsi n'ururimi rw'umugore ntiyongera kandi kumenya uwo rurimi rikaravuga ariko. Mwabagabo mwe, iyi noti yabuze nivyo dushavurira isi yose. Inoti irashobora kuboneka canke ikagira gute ikabura, lakini tugume turi basenaka, turi abashinga ntayo banaka, siko none turi papa naka. Yesu nashimwe. Amageragezwa abahari menshi mugabo kandi twambara inkomezi. Umviriza, abakibasha tuzure mpwemu yera, tuvugishwe na mpwemu yera. Haleluya. Ariko abantu sindaba benshi ibintu bavuga, sinizera yuko babihabwa na mpwemu yera. Ni mpwemu yera yakubwiye kwanka abandi, ni mpwemu yera yagutumye kuvugira mugongoshwa uvuga nabi. Yemwe abavuga inkuru mbizi igihugu c'Isiyoni, ivyo mwitamana nizabishobokera umeze gute wizeye. Haleluya. Ariko abatama nabo hari ico ijambo ry'Imana ribavuga ko aba batama narimo n'abatama kazi ngo bazorota inzozi barote. Hange sana haje umuntu akuze atondetse neza uzutinye ijambo kubari bongo kweri. Mugangoma ndababwire ingorane dufise muri kino gihe, nabitwa batama usanga muri kino gihe badatonze, indoto zabo sinzi iyo zihagaze. Abatama bari mwishengero murota gute? Mbega murota gute? Murarota mwasubiye kuba imisore? Kuko je ari ibintu bintera ubwoba muri kino gihe. Gute umutama w'imyaka 60 70 yandikira umwana ngana n'umwuzukuruza wiwe akamesaje, sheri urakomeye? None vyukuri reka basi tuve muri mpwemu tuje mu mubiri. Umuntu do 70 ans yo korabora n'umuntu afise imyaka 15 none gaye canke 20. Oya ni munyishure, ni munyishure. Haraho baba bagihuriye cyane. Nabise umukobwa wanje agira gatatu yitwa Chloe. Ubundi munsi rero bariko baravugana, turiko turavugana ingene bizogenda. Bati wewe nuwabatizwa uzoshoja. Mama twari tukiri ngaha mbere tugisengera ngaha, bari bagisengera ngaha bose. Agaca amugira ati Claudia wewe ni wabatirizwa uzoshoja muri korale ya kabiri. Hanyuma rero Claudia ati gute? Ati none goshe ntiri hajya sinoyijamwe, atoye uzoja mu ya kabiri. Chloe nawe agaca yicira ku ruhande ngo ngo ndiko ndabona ngo umuntu w'imyaka 16 ngo aririmbana n'abakecuru baraho. Ndirorega Chloe ijya kora ya kabiri kirimo abantu bakiri bato bwaka abakecuru. Ngo jewe munsi nabaturije ngo nzomenya aho ntumbera. Ngo ndiko ndabibona ngo umuntu w'imyaka 16 ngo aririmbana n'abakecuru baraho. Yo mukecuru ni mama wawe, ngo hariho nabandi bangana bose babona abakecuru. Urumva ucumva yuko iyo myaka ndibashobora kujana ngo bikunde. Ariko Bibiri tugira ngo abatama bari bakwiye kurota inzozi z'ibyo beretswe. Mbega abatama bacu bariko berekwa iki muri ino misi?
mbega batama bacu bariko bereka iki muri ino minsi? Botubwira ivyo babonye, botubwira ivyo bahishuriwe, ariko ngoma ndabagire ikitugoye n'ubu buhumane turimwo go kurubuga, ubu buhumane bw'ubwansi bwateye mu bantu. Abantu ntibashobora kuhishurirwa, ntibashobora kubona. Abigishwa kugira ngo ibyo bintu bakundire bamanje kuja ahantu, aleluya, baja gusenga, aleluya. Abigishwa mu kuronka mpwemu yera, erega bari bamwe basenga. Abigishwa yemwe mu kuronka mpwemu yera, erega bari bamwe, erega bari bamwe basenga, erega bari bamwe basenga, erega bari bamwe basenga, erega bari bamwe basenga, erega bari bamwe basenga. Abigishwa yemwe kuronka mpwemu yera, erega bari bamwe. Ndakubwire n'ugusengera hamwe n'utubishoboye kubera yuko abantu bafise ibintu byinshi batandukanye. Bamwe bavuga ko ari ab'impwemu, abandi bitwa yuko ari abanyantege nke. Mwame mwibuka ubwami mu gutakaza inkomezi bwicamo ibice bibiri. Muri kuvyumva? Yesu hana upendeleo. Babumva ngo bavugishwa mu ndimi zitandukanye, bati ko tubumva hajya hepfo rakanabya ngo muce bakarongo ko bavuga indimi ziwacu tubazi. Arabanyagalilaya, abanyagalilaya cari igitutsi, abantu bava mu misozi, abantu batize, abantu batize bavugishwa gute? Ariko bibagiye yuko bari kumwe n'umwigisha asumba abandi bigisha bose, ni Kristo yari yarabigishije. Gorora ikiganza duhesha Imana icubahiro. Imana ntigayana, haleluya. Ndakubwire uno munsi ni wawe, uno munsi kandi ni wanje. Twuguruye imitima yacu tukiyeza mu maraso ya Yesu. Yo, ijuru riteguye gukoresha umuntu wese, ritaravya hava, ritaravya ivyo afise, ritaravye ivyo yize, ariko twarize muri mpwemu. Imana ihaga icubahiro cyane. Abo banyagalilaya, hao watu wateremka yole toka kule msituni, vipi wataweza kunena kwa lugha zetu? Walisoma wapi? Ndakugire yuko ishuri ya mpwemu yera ni ishuri nini cyane gose. Amen, amen. Mbega umuntu atize ni wa mbere yosengera umuntu ari mu bisigo bikavamwo, sabwe? Mbega umuntu akoreje formule mathématique yoshobora gukura ibisigo mu muntu? Oya. Ndangize nibuka umutamakazi umwe igitega, yari yuzuye mpwemu yera, yari yatangwaye n'ishengero ry'igitega. Uwo mutamakazi rero yinjira mu rusengero agenda aranepa, anepa yambaye yeboyebo zari zikiza yeboyebo, pani izubu ziragumye, yeboyebo za kera zaranepa umengo na marosoro. Hanyuma rero akaza ko yinjira mu rusengero yagenda avugishwa yuzuzwa gushika haza kwicara uwo mutamakazi wa kera. Hanyuma rero ari umuhungu twari kumwe twamutazira mbata. Uwo muhungu rero akaba umuntu yaza gusenga aho dusengera mugabo atugwanya, ntatwemere. Hakaza nk'umuntu twaronsa nk'umushitsi w'umuvuga butuma avuye hanze aje muri interna, akamuraba impuzu yambaye, ikoti ishaje, akamuraba n'ikirato ngo ashanga ariko abapentekoti namwe ngo nkujya muntu vrema ngo nakoga amazi atoga amazi ngo yovuga iki, akaducobogoza. Ubundi munsi rero twari tugiye muri sortie, aravuga ko twojana, nti wewe ntiwavuja gukebereza handi atoya. Tugiye ndavuga nti Mana ndakwinginze uno munsi uzogira icyo bita demonstration de force. Uyu muntu amenye ko ari ubushobozi
buba muri twebwe kandi butaravye ibintu biriya. Yewe ntivyatevye, Imana ikiravyumva. Turagenda turashika mu rusengero, twari kuvuze dukuntu twihuta ko ari korale ya mbere yagira animation. Umuntu wese ahomvye animation y'Igitega ya korale ya mbere yabahomvye kabisa. Abo bantu bari bafise muhemu yera, bari bafise n'indirimbo zishika mu mitima y'abantu. Turashikana kare, turahashika. Wa Mutamakaza caratsi ngwaze rero araza yinjira havugishwa nawe wa mugabo aho yicaye ati asha ibintu by'aba bantu atangura kujugwara muge uyu mukecuru ibyo bintu arikaragira nibiki. Bati we ntavyo womenya, ibyo ni bya muhemu yera. Basha ngo ndakabona no munsi kweshe ngo hahano naje siho. Hanyuma hinga ubutumwa buvuge rero, buvuze rero icage twari mu vyuri Gitega, umuriro uraka ngo wake wa Mutamakazi acaradome kwaraka, atangura kuvugishwa mu Congereza kimwe kidateye amazi, British Cockney. Aravuga ivyo bintu mu Congereza. Wa mugabo nkamura wa muhungu aho yari umuhungu munini gucyuko, kumbe ari karururuka araba wa wundi yaje yambaye yebo ati ndahumiwe. Uko yavuga niko yamanuka nsanga yajyamise indaha. Temugabo vyuka ati ndahumiwe. Nibiki bibaye? Oya nta kibaye. Yewe twatashe ari kiruruma. Acavuga ati ujya mukecuru yize hehe? None we wabonye asa n'uwize none se? Ati yo ati bya bintu birahambaye birateye ubwoba. Ntiyarazi yuko umuntu atize ni ya mbere yovuga mu Congereza. Erega indimi zose ni iz'Imana. Haleluya. Abanyagalilaya bavuga ibitangaza by'Imana, haguruka nutinya gushingira inaye Kristo Yesu. Vuga ivyo yagutegetse kuvuga. Shingira inaye Yesu mu bisagara, shingira inaye Yesu ubaye, shingira inaye Yesu mukazaburi. Usijali maisha yako ingawa ni mtu ambaye unazarauliwa, lakini ndani ya Yesu Kristo Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, tukiwa pamoja na Bwana tutatenda yaliyo makuu. Amen. Abanyagalilaya birashoka abantu bakagira ivyo bahagaze ko. Uno munsi nagutumeko ngo uri kuvuga ibiki? Ufise ayahe makuru uri kuravuga? Mbega muhemu yera ari muri wewe, bimuvuga bimewandika ku rubuga, bimukorera mukaza ukorera. Mbega uri kuvuga iki? Niye message uri kuraha abantu bakumva mu bugingo canke bakumva mu bupfu? Abantu benshi bagenda nk'abapfuye. Naho turi mu mashengero abantu benshi bagenda ari biziga, wengi ni mizoga, barapfuye mu buryo bw'imwe. Lakini ukiona kwenye masuti tuko hapa twambaye na makoti tumeze neza, wewe kwibaza ngo bimeze neza. Lakini nina jambo kwako wewe uyumva uno munsi, kuyu munsi mukuru wa Pentekote, utaravye ishuri, utaravye ufise, utaravye uko bakwita. Haguruka tugende gushingira intahe Yesu. Haleluya. Nimwamara kuronga uwo muhemu yera muzoba ivyabona byo kugira gute byo kushingira intahe. Muhereye mu rugo iwanyu, Yerusalemu, Iyudaya mu babanyi, Isamariya ku bantu musangiye imico inyuranye gatoyi, imico inyuranye gatoyi. Hanyuma ngo muzogera no kumpera Yesu mu bantu mudasangiye n'imico. Ariko aho turiko tuhakorera iki? Turiko tuvuga iki? Twunamika amaso yacu.